Mimbawe n'uhoraho, mimbawe n'ibikorwa vyiwe, mimbawe n'urukundo akunda abari mw'isi. Nduze ku gatumba baca barandoga, bandoze ndahakwa gupfa, nyene baransengera ndava mu rupfu, nyene abantu bose bambitse bazi ko Olive yapfuye. Ushatse kuvuga ko umuntu ashobora kuja kuri stage yakoze ivyo ashaka byose hama akaririmba Imana ikamwumvira? Oya, ivyo navyo ni bibi n'amakosa. Kirazira kuduga aheraho Imana ufise ivyaha mu mutima. Ayesa nuko bimeze, ndasuye kubaramutsa ndabahani ikaze, nizera ko meze neza, nizera ko meze fresh sana muri hose mu gitandukanye. Just know we gonna, nizera ko muguwe neza, reka ndagushimire wamaze gushika kuri no page kuri channel kuyangoze kubana natwe, naze kubana namwe kino kiganiro. Just name Mr. Igor Burundi, nije ndi kumwe namwe Mr. Igor Burundi, kugira ngo turiko turagana mu kino kiganiro biza ko bimeze neza. Bana kinyuma kamera ari do master wa tukadufata kugira amasana maze kudushikira meze neza cyangwa amajwi adushikira ameze neza imbere ya kamera. Ndamwita udasanzwe, niza ko aza kwivuga, niza ko biza kuba ibihe bimeze neza. Ya sinshaka kurandiya, nshaka kuvuga vyinshi ntarabandanya cyane ntaramwakira kugira ngo aza kuba ari kumwe natwe cyane 5 to 5. Ndagwaye ikaze na karibu. Murakoze cyane. Nizera ko meze neza. Yego. Iyo dukunda kubona abantu hamwe bwe mwambaye complet noir tubitahure gute? Navyisanzemo gusavye nyene. Ubundi bavyita ngo n'ubuntu bw'Imana. Yego. Yasa. Ushaka kuramutsa ariko akurikirana Action Sound. Okay, hama nanje ndabaramukije. Nitwa Olive, ndabakunda. Yego. Olive aradukunda. Olive abahe? Olive yavukiye he? Olive ni Umurundi biri gute? Yego n'Umurundi, yavukiye mu Cibitoke ca Rugombo muri commune Rugombo centre. Olive nyimba atari banga arubatse canke biri gute? Oya. Why not? Sinubatse. Vuba. Uya nabaje kubera iki? Kubera iki? Sinzi. Ute pourquoi utubatse? Sinzi numva ico kibazo ntashobora nikiracamo. Yese kanda kwakira kandi ubwira karagaciye mu bukira kandi mwa kino kiganiro. Kwizera ko tuzakugirana ibihe vyiza. My name is Mr. Igor Burundi. Turi kumwe kuri Action Sound, neza ko biza ko bimeze neza. In Action Sound shaka kubambwira abafyone subscribe naho ntarabibabwira. Bana Jesse numva nashaka ndakwishura iki? Bashaka kubwira abafyone subscribe, nishaka kubwira. Ndababwira iki? Abafyone subscribe. Ni bafyonde na link turayibahereza, aca bagira na partage n'ama commentaire vyose. Ayesa nuko bimeze, nababwiye tuza kubana ikiringo cy'umwaka ari mutumwa kino kiganiro. Nizera ko mwamwumvise ni Olive kuba hano nuko ari umunyempano de façon chanter n'umuririmbyi, nibaza kaza kubivuga nyuma yuko hari igikorwa ciwe kimaze kuba casohoka. Nibaza ko byose nimwe muzabiza kuba bigize ikiganiro, ariko rero ntarabandanya nyinginge manze ndagwikaze nawe namuhaye ikaze, nza ko tuza kuba turi kumwe cyane. Ariko Olive uri umuririmbyi nivyo, kuba umuririmbyi kwawe wabitanguye ryari nyimba atari banga? Kuba umuririmbyi kwanje nabitanguye ndi umwana mutoya cyane. Ndi mutoya ntaratangura n'ishuri. Nka testimony yawe y'umunota nk'ibiri cyangwa umunota umwe kugira ngo utanguye kuririmba byagenze gute? Kugira ntangure kuririmba nari mfise bakuru banje babiri b'abakobwa. Umwe yavuza piano akongera akavuza na guitar ya bass. Rero umunsi umwe bagira baje mu repetition baca barambwira ngo tujane, hama turajana. Tujanye kubera nari mutoya gose kandi yokorera yarimwe abantu bakuze gose, shitseyo cambona nanje baranyakiriye. Gusa muri jewe narabishaka mugabo nkatinya kubera nari umwana, nabone bakuze cambona baranyakiriye, barambwira ngo je barampaye ikaze.
ico gihe twashitse twacerewe baca barababwira ati mwebwe murabasangwa murazi amategeko ya korale mwacerewe ati mugabo Olive turamwakira kubera ko ari umushitsi baca baranshiramo muri korale ca ndaryoherwa camba ndabitomboreyemo ngaho urumva narabishaka mugabo nkatinya kuyinjiramo kubera nari mutoya iyo korale yarimwe abantu bakuze aba mama aba papa bigeme nyene bageze cyane injiramwo uko mba ndabitomboreyemo ca bandanya ndirimba ntongo ishuri mfise nk'imyaka 8 baca bampa kurongora korale y'abana cankura rero ubundi watanga kurongora korale atagikorwa ca office wititwa kaje wawe oya nta gikorwa nari mfise igikorwa novuga ko naje kukironka ngeze ini Bujumbura maze gukura ngeze ni Bujumbura aco nivyo tuza kubandanyiza ko nico kigano nyamukuru rero naje kuronka igikorwa nkuze nakironse muri 2020 maze kukironka rero uburyo ndabubura kugira ngo kije hagaragara hariho n'ibindi bikorwa biri muri studio ntarakurayo kubera imvo z'uburyo none nirukanga ca ndaronka uburyo ca mba ndakurayo igikorwa kimwe ubu kiriko kuri YouTube. Okay, nibaza ko bitahuritse ubundi kuririmba iyo umuntu atanguye umwuga arabigiramwe intambamye. Bon, je nashaka kuba ngiye mu kintu cyo kuririmba kubera ko papa wanje ari umuririmbyi. Ndashaka kuba nagiye mu byo kuririmba kubera ko bene bacara baririmbyi. Tuvuye ko Oliver agiye kuririmba kumvuze ko umuryango ushaka kuburirimba cyane. Oya. Kubisanzwe narabikunda. Ariko kubera narakana naraburaho ndabihera kugira ngo sabe ninjire mu irya korali. Rero nkagira ubwoba ico gihe rero bambwenda baherekeze ca ndabitombora barampamagara banshiramo mba ndabitomboreyemo kubera iyo korali nta bana batoya bari bayirimo novuga ko ari jewe nabaye wa mbere batanguye kwinjizamo abandi bagiye baraza mu nyuma. Uyu mwana isaha Oliver afise indirimbo canke se Oliver afise indirimbo yise Mpimbawe nyimba atari banga nendireba ko imaze iminsi mike cyane isohotse hano kuri platform y'u Burundi cyane ku butaka bw'u Burundi inyuma uko tuzi ko atayikorwa na kimwe yabwiye yasohora inyuma ko tuza ku chatumye isohora ino ndirimbo byagenze gute kugira ngo ushike kwirihange ryo gusohora indirimbo inyuma ko tuzi ko atari indirimbo wari ufise kugira ngo iyo ndirimbo ndayisohore donc numvise mpimbawe ntuhoraho kubwo imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye ego haragize igihe kubera je nababwiye ko mvuka mu Cibitoke ca Rugombo komine Rugombo harageze igihe ngiye mu mwaka w'indwi canza kwigira ini Bujumbura nje kwigira ini Bujumbura kubera urumva nari nakuze ndirimba ngeze ino nguma ndaririmba nyene ko akundi nyene nguma ndakorera Imana ingabire irakura ikuze muga mu mutima narumva shaka gusohora indirimbo nkumva ndabigomba nkumva nyene ndabikeneye ngeze mu mwaka w'icenda nduze ku gatumba baca barandoga bandoze ndahakwa gupfa nyene baransengera ndava mu rupfu nyene abantu bose bambitse bazi ko Olive yapfuye sinzi ngene Imana yakoze ibitangaza irangarukana mu mubiri bo bakubwiye ko wari wapfuye ego kubera barambajije iyo narindi ndababwira iyo narindi nivyo nariko ndabona ajya kubona ikinyima atayibanga ntibikenewe ko ndabisangiza abantu bose ariko narabibonye ndababwira aba bakozi b'Imana bari bankikuje ngaho bambajije iyo narindi ivyo nabonyeyo ndabibabwira hama rero numva bariko barasenga bashimira Imana ko ingarukanye mu mubiri rero baraza ko byari bizima ego vraiment byari bizima ko Imana ikoze ico gitangaza urumva ko byari ibintu bizima rero ndasengerwa ico gihe ndakira nkize kubera kandi nakuze numva shaka kuririmbira Imana gusohora indirimbo nanje baje baranyumva bumva ntanga ubutumwa hirya no hino ico gihe rero ndaronka udufaranga dukeya udufaranga dukeya ndavuga ati ntegerezwa kuririmbira Imana bivanye n'ivyo yakoze bivanye n'ivyo yakoze haya naca sohora irya ndirimbo ivuga ko mpimbawe nuhoraho kubw'imirimo n'ibitangaza yankoreye nca ndayisohora rero yese ni indirimbo yasohotse menga ntihenze ku munsi wa kanga wa Mungu
wa mbere oya nayisohoye ari samedi hari samedi tuvuye ko iyo ndirimbo ni wowe wayandikiye cyangwa wayanditse ku giti cyawe Oliver uyu mwana isahari muri management Oliver arigenga ariko arifasha bimeze bite nababwiye ko mfite ibikorwa byinshi muri studio kubera ko imvo z'uburyo novuga ko Oliver ariko arifasha ku bijyanye n'uburyo donc arigenga mama karacakeneye ubundi bufasha yego ndakeneye ubufasha vraiment nk'umuntu yonyiyumvira ko sari abantu b'abakobwa bakunda gufashwa n'abasore cyangwa n'abagabo oya abo nta mama yo kwiyumvira ko yo ariko abamamagamana mutuzi nabi oya nta mama yo kwiyumvira ko nk'ahari igitipe deja maskire igipapa cyangwa umupapa cyangwa mu jeune garçon ahantu baca avuga ati buya jewe ndakeneye nimero yo uraza kuyivuga nacu oya gusa umuntu wese yoshaka kumva iyo ndirimbo yanje cyangwa kumva ko anezerewe no kunteza imbere kugira ngo nanje bandanye mu gukorera Imana mu buryo butandukanye yonyiyumvira ko akamfasha akanterera. Iyo tuvuze iyo umuntu yakoze indirimbo mu buryo bwa gospel ni question yo guhimbaza umuntu ahimbaza ryari umuntu ahimbaza iki kubwanje umuntu ahimbaza Imana kandi ikindi naco jewe sikuvuga ngo umuntu ngo ahimbaza ryari sero n'ukuntu umutima wiwe yiyumva kuko ryari gemba ndiko ndakora isuku muhira canke ndiko ndakora udukorwa ugasanga ndiko ndahimbaza Imana kandi nkumva nyene ko ndi connected n'ijuru rero sero n'umuntu wese ko yabifashe jewe aho ndi hose numvise ngomvye guhimbaza Imana ndayihimbaza atakibazo atangorane nimwe vraiment hari n'abantu bahora bandaba bakantwenga ngo we wasaze ubundi umuntu ahimbaza Imana iyo yahimbaye Imana iyo yahimbaye Imana donc umuntu ntushobora guhimbaza Imana udahimbaye Imana Imana yoyo Imana ni nyembabazi sikuvuga ngo bajya bose bahimbaza Imana ngo nuko baba bagororotse twese kubera ko turi abana b'Imana Imana iguma iduhimbaye urumva iguma basi tunezerewe itwishimiye rero sinavuga ngo umuntu ahimbaza Imana ari uko ngo ahimbaye Imana oya ushatse kuvuga ko umuntu ashobora kuja kuri stage yakoze ibyo ashaka byose amakaririmba Imana ikamumvira oya ivyo navyo ni bibi n'amakosa kirazira kuduga aheraho Imana ufise ivyaha mu mutima jewe hanini ndi hano kubw'indirimbo cyangwa igikorwa wasize ahabona indirimbo mpimbawe yawe Oliver mugabo rero nubwo biruko je ndakunda kubona abaririmbyi benshi iyo arose congratulation menshi ndiwese kurumva icyo nshatse kuvuga iyo arose felicitation menshi bibutereye indi mpwemu yo kumva kumengarageza handi hantu bigatuma arengera ku ijambo cyangwa bigatuma ashika handi hantu donc agashika ku ntambwe atari ngobwa akashika cyangwa ugasanga ariko yigira ibindi bintu kumva zo ko arose congratulation menshi bibe bintu byakira gute nk'abaririmbyi mugenzi wabo bijya bintu novuga ko ari bibi cyane kubera ko bijya biratuma amavuta y'umuntu ahera kandi birakorora umuririmbyi jewe kubwanje sindabikunda ndavyanka jewe ni kenshi nagiye kuri podium kuririmba nkavaho nyene bamfelicita gasanga ari n'abampezagira ariko jewe nababwira ati Imana ihabwe icubahiro kubera ko atari Imana urashobora no kuba ufise ijwi ryiza ukagenda kuri podium kubera ko wasizemwe ibintu by'ubwishime no kwiyemera ugasanga ntiwahezagira ishengero ivyo ndakunze kubibona kandi umuririmbyi afise ijwi ryiza mugabo kubera ubwishime ni bubi ijambo ry'Imana riravuga ngo uwishira hejuru azocishwa bugufi uwicisha bugufi nawe uwazoduzwa hari abantu benshi ukunda gusanga donc mu biteramo bitandukanye hari ukuntu babahezagira bagahezagira umuririmbyi donc kuya ko nabo bahezagira nabo bakaguhezagira mugabo incuro imwe bakaguhezagira iyindi incuro ntibaguhezagire bikagukura mu mpwemu oya ivyo ntivyo kura umuntu mu mpwemu ngo nuko batamuhezagiye erega oya ari byo bamumenyereje oya haje je navuga ati kijye gihe ugenda kuririmba ugiye kuri podium ukabona baraguhezagije akantu ijuru riba ryakwiyumviriye ko uwo munsi
ego kandi igihe cyose si igihe cyose uzokwama ijoro rizoguma ari kwiyumvira ko rigume rikurungikira abaguhezagira urashobora kuririmba ugahezagira ishengero mugabo kubera uwo munsi bitaba biri mu bugombe bw'Imana ugasanga uvuye kuri podium atano guhezagije n'ijambo mu ijambo rimwe intumbero mukuru ya Oliver yo kuririmba niyi je intumbero nyamukuru yatumye ndirimba nakuze donc byari biri muri jewe ni ibintu vivacity vyanjemo gusa kuva ndi mutoya bindimo nkura ndabikunda nkura nyine numva ashaka kuririmbira Imana ego vraiment rero numva ashaka kuyiririmbira n'abari hanze bumve ndiko ndavuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo abantu bose nzobahezagire biciye mu ndirimbo ego inyuma y'indirimbo mpimbawe twitege ikindi gikorwa kimeze gute inyuma y'imisi ingana gute sinobabwira inyuma y'indirimbo mpimbawe ngo inyuma y'imisi ingana uku ngo nzoba nabahaye ikindi gikorwa ariko hari ikindi gikorwa kiri muri studio mu majambo make kivuga ngo kiri muri studio sindagisohora kiriyo ni indirimbo nyene ivuga ngo ubu ngomba njimuhira ngende ku gacumba oya ntaco ntuyimarire kugira ngo tuyihimba ahubwo mfasha rero cyo ndirimbira gato cyane ku indirimbo mpimba waririmbye kugira ngo n'abandi bumve kano kantu ndakurimbira 10 secondes mimbawe nuhoraho mimbawe n'ibikorwa vyiwe mimbawe n'urukundo akunda abari mw'isi anyishura uko mwambaji ndayimaze murakoze cyane kandi ndagushimire cyane Olive murakoze cyane niza ko nubundi dushobora gukena dushobora kuronka byoroshe nukuri nta kibazo ndahari Yes nuko bimeze mu kubandanya ndakwibuza ko turi kumwe na Oliver my name is Mr IGOOL Burundi nije turi kumwe cyane Mr Igor Burundi inyuma kamera ni Domaster niwe yadufasha kuga amasarama dushikira ameze neza urumva ko Oliver ni umujene fille ntarubaka mu ijambo rimwe ndazi ko abajene garçon mukunda kuraba murabisha amaso menshi ushobora gutaka nimero kawe Oliver ugahereze management apana ugahereze abajene garçon ugahereze basi abantu bashaka kukwitura cyangwa bakagira ikintu bashaka gusaba akanimero nta muntu yakansabye ntaho oya hari umuntu ashobora nyene nawe cyo vyumva ndiko mvuga ku ruhande rwa management ushobora usanga umuntu avuga ati nshaka gufata mu minwe Oliver agutoye gute amfashe yego nta kibazo kweri ahubwo mbaye ndamusabira imigisha myinshi Imana imuhezagira akiciyumvira gusa ko yomfasha muri ubwo buryo ni 62 701 872 tugushimiye cyane Oliver murakoze cyane Okay, reka ndabashimire nanje nizera ko twabanye ibihe vyiza. My name is Igor nize twari kumwe ndagushimire cyane Domaster ari nyuma ya kamera kugira ngo dufashe amasarama ameze neza. Ndagushimire cyane kandi na Oliver nizera ko twabanye ibihe vyiza. Nizera ko prochaine fois tuguhamagara ushobora kutwitaba imeze neza. Yego nzobitaba. Ndagushimire kandi. Murakoze. Shona subscribe, ufyonde na kutere komante, ukore ku partage mu kino kiganiro biza ko bimeze neza. Ndagushimira rero ndagukengurukira ko twabanye nanje mu kindi kiganiro tuba turi kumwe kandi Mr Igor Burundi. Ciao ciao.